Bakunzi bacano umuco w'ijambo, ndabahaye ikaze aho muri hose. Ndizera ko mumeze neza, ndizera ko mukiri amahoro, haba mu ngo zanyu ndetse no mu mitima yanyu. Mbere yuko dutangura ikiganiro cacu c'uyu munsi, reka dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimye, turaguhimbaje, tudugije ibendera ryawe ry'intsinzi mu izina rya Yesu Kristo. Reka rihungabane kano kanya. Mwami Imana, tuguhaye ikaze n'akaribu kugira ngo uganze utegeke muri kino kiganiro kuva gitanguye mpaka giheze. Mu izina rya Yesu Kristo sengeye buri muntu wese ariko arakurikirana ibiganiro byacu kano kanya, nabo bose bazobikurikirana mu minsi iri imbere. Mwami, ndasenga ngo ubahe umugisha, ubagirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Umuco wawe barasire Mwami, uhaze imitima yabo bose bafise inyota yo kurondera. Mana, ubahe umugisha mu buryo bw'impwemu ndetse n'umubiri, bawubone kuko umugabane wacu ari kuva mu bwiza tuja mu bundi. Urakoze Yesu, tubisavye Imana mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu nashimwe, Imana ishimwe cyane. Kumbure n'ubwa mbere ubanye natwe mu biganiro byacu vya misi yose. Yesu nashimwe. Ku mazina nitwa David, nitunga izina ry'umurimo Bishop, akaba ari jewe nkunda kubana namwe mu biganiro vya misi yose. Yesu nashimwe. Rero nshimiye buri muntu akunda kubana natwe mu biganiro byacu vya misi yose. Imana ibahe umugisha. Mwebwe mwese mudahengeshanya kubipostinga, mubiha mu magroupe murimo, mu ma Facebook yanyu, stati, WhatsApp n'ahandi. Mwese Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo, kandi mubandanye mubisangiza abandi. Rero niba utarakora sabone, nyaragasa uyikore kugira ngo uzurabana natwe ibiganiro byacu vya misi yose. Kandi ndagusaba iyo utanguye kumviriza ikiganiro, cumviriza ugiheze, niho biza kukugirira ikimazi, kuko ntubuzi ibintu biri inyuma utumvirije. Yesu nashimwe. Kubera umuntu wavuze ibyo udakunda canke ivyo utemeranya nawe, ivyo udahurizanya ko nawe, bivuze ko utumviriza ivyo ariko aravuga, kuko nta kuntu ushobora gukura canke utahure uguma wumva ivyo uzi gusa. None bikunda. Rero mu gukura, mu gutahura, ni vyiza yuko twumva ibintu tutari dusanzwe tuzi. Yesu nashimwe, kuko n'Imana iriko iraduhishurira, ntiduhishurira vya bindi dusanga tuzi, iraduhishurira mu buryo butandukanye, tukagenda dukura tumenya vyinshi, tubona vyinshi. Rero ibiganiro vyacu bishingiye Zaburi 119 ku murongo w'105. Niyo mpamvu tuba dutanga umuco mu ijambo ry'Imana, twigisha ndetse tuvuga ibitandukanye n'uko abandi bavuga cyane uko bigisha, kuko turi ngaha kugira ngo twerekane umuco w'ijambo ry'Imana, abantu babeho ivyo bakora vyose ubuzima bwaho biraba mu ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ni itara ry'umukristo, niwo muco. Yesu nashimwe. Rero umuco wacu ni Kristo Yesu. Rero ivyo ukora byose bihimbara Yesu Kristo, bisigura yuko uwigendera mu ijambo ry'Imana. Ariko bitameze uko, utagendera mu ijambo ry'Imana, uba ufise uyundi bihimbaza, uyundi ukorera. Yesu nashimwe. Rero Imana ibahe umugisha mwebwe mwese aho muri mu bihugu byose murimo. Nukuri Imana ibahe umugisha mwese mubandanya kudukurikira. Imana ibahe umugisha mwese mubandanya gupostinga ibiganiro byacu. Turabashimiye kandi mubandanirizeho. Yesu nashimwe. Nibigumana gupostinga ntaco vyo gutwara kuri stati yawe, link kandi kuyiha muri group abantu, nta na kimwe bigutwaye, kandi nta mamega kurya. Kandi nuko utabimenye, hari benshi bafashirizwamo usanga ariko bavuga ati Imana ishimwe. Rero
reka dukore umurimo w'Imana twese hamwe, twashoboye. Yesu nashimwe, reka dukore kandi dukore kandi dukore, kandi ndazi yuko tuzosarura. Yesu nashimwe. Iyo turiko turategura amaproje menshi, ibintu vyinshi mu misi, hari vyinshi bizotangura kuja ku mbuga zitandukanye mu misi, amatimu atandukanye aja muri ministere zitandukanye araza, turacategura ibintu vyinshi. Yesu nashimwe. Uburyo turiko turategura n'ama office, ibiro by'abantu, Imana ishimwe cane. Yesu nashimwe. Rero kadukorera Imana, twaruguruye umuryango, umuntu wese yifuza yifatanya natwe by'ukuri yarahawe kaze. Ibibazo bavuge ngo twarase kubaha kaze, ko tubakeneye gusa kuri YouTube ngo tuganire ngaha, no, n'indani mu bikorwa. Kuza gukorana natwe biremewe. Imana iduhane umugisha. Yesu nashimwe. Rero ikiganiro cacu c'uyu munsi, ijambo rihindura ubuzima bwawe. Yesu nashimwe. Tugiye kurabira hamwe ukuntu abantu Imana yahaye umugisha. Yesu nashimwe. Nubwo wavuma gute batavumika. Yesu nashimwe. Abantu Imana yahaye umugisha, nubwo bavuma gute ntibavumika, kubera siyo bahaye uwo mugisha. Murazi ko tumaze igihe turiko turaganira ku bintu vyerekeye Kanani n'imivumo, twerekana by'ukuri ko ari ikinyoma kugira abo bantu barya amafaranga y'abantu, kuko nta muntu yakirijwe mu by'ukuri agira karande n'imivumo n'ibindi akiri muri Kristo Yesu, kuko amaraso ya Yesu yogeje byose. Turabona ko abana b'Imana umugabane wabo ari mihezagiro, imigisha yose y'ahantu ho mu ijuru muri Kristo Yesu. Mu by'ukuri ibi bintu umuntu amaze kubitahura, ayo manyanga ariko arakorerwa mu madini n'ibindi, babiba babaha amazi, imyunyu, amasabune, ibi na biriya n'ibindi bintu bipfuye nabi, nivyo bibakorera deliverance cyangwa bibabohora. Ntimuzosubira kuzimira. Niyo mpamvu mukeneye gusoma ijambo ry'Imana cyane. Ijambo ry'Imana tuba tuvuga si ibintu mbese ngo kubera gusanzura. Iyi Mana tuvuga ni Imana iba mu buzima bw'umuntu. Wewe rero iyo wamaze kugera ku rugezo utahura Imana, atari Imana wumva yabanye n'abasogokuruza muri Bibiliya, wewe wagize imigenderanire yawe n'Imana, uyihimbaza, uyisenga mu rwego rutandukanye, nuko pastori wawe yokubwira ngo reka dusenge Imana, duhimbaze Imana. Wewe uyihimbaza nk'uko uyizi kugeza ku rundi rugezo, ku buryo n'abantu barakubona ngo bati umuntu n'umusazi. Uko usenga birahinduka. Ntusenga nka kujya mengo ni programa nyene iri ngaho uvuga ataduheza ryari ngende. No, gusenga si kijya mvuga cya programa. No, ubana n'Imana, kuko gusenga nujya mwanya ubana n'Imana. Gusenga si kujya kugenda ngo hari programa muri korali, uyu ni iraza gutangura muri eglise, ari programa yo kuvuga ubutumwa y'amakorali ya worship team n'ibindi. Mumaze guhura ukamubaza ati uvuye he? Mvuye gusenga. Ariko vy'ukuri wamubaza ati wasengeye iki? Akabura ikintu akubwira agiye gusengera. Namubwira ati wize iki? Vy'ukuri akabura ikintu yize, kandi yamaze y'amasaha 4, 5, 6. Ariko mu vy'ukuri gusenga nijya migenderanire yawe ugira n'Imana. Yesu nashimwe. Reka nkwereke mu bantu bakundana. Abantu bakundana umuhungu n'umukobwa, uko amara umwanya baganira gose, Yesu nashimwe, niko urukundo rwabo rugenda rwiyongera. Ivyiyumva byabo, ama emotion n'ibindi bigumbagumba, urukundo ariko rugenda rukura, ibigumbagumba, mbese ibintu byose bigenda bikura kugeza ku rundi rugezo. Yesu nashimwe. Rero twebwe nk'abana b'Imana by'ukuri, ibi bashaka kubizana mu buzima busanzwe kugira ngo vyorohe abantu babitahure. Basi
uru rukundo twe dukunda Imana si urwo abantu bakundana, ariko mu by'ukuri wokunda Kristo Yesu nko ku rugezo gukunda sheri wawe cyangwa umugore wawe cyangwa iki. Ndakubwiza ukuri, aho uzoba umaze gutahura, uzoba uri kurakura cyane utahura Imana ku rundi rugezo. Kuko iyo ugiye kuri abantu benshi barakubwira ati ndakunda Imana ari nyene ku muntu, ariko urashobora kumara umunsi, iminsi 2-3 udasenga, udasoma n'ijambo ry'Imana, utagira iki, ariko sheri wawe ntushobora kumara umunsi wose utamwandikiye, utamutelefone, utamubaza ati amakuru bimeze gute, uku nuku waramutse gute, ibiki n'ibindi murabizi. Niyo mpamvu navuze ati iyo tuza kuba basi dukunda Kristo, urukundo rungana n'urwo rukundo abantu bakunda abakunzi babo, ndakubwiza ukuri uri kuratahura Imana yariyo. Yesu nashimwe. Rero biradukeneye ko tumara umwanya munini imbere y'Imana, tumarana umwanya munini na Yesu. Yesu mufate nk'umusheri wawe, uraba ukuntu ibintu bigenda bihinduka. Rero mu gihe tumaze utahura iryo banga, twebwe tuba turi abanyamugisha. Burya urabe ukuntu umuntu amara umwanya asenga arondera Imana, ndakubwiza ukuri niko n'ubuzima bwiwe bugenda buhinduka, bwaba ari ubwa Kristo cyangwa ari ubuzima busanzwe. Kubera iki? Amasengesho. Uko agenda asenga niko agenda ahinduka, ugasanga Imana iramukoresha mu buryo budasanzwe. Kubera iki? Arafise umwanya wo gusenga, amarana umwanya munini n'Imana. Nk'uko uri kumwe n'umukunzi wawe, ko mumarana umwanya, urashobora kumubona cyangwa kumva ukuntu amota arenganye, ukavuga ati uyu ni sheri wanje, uyu ni sheri wanje arenganye, cyangwa n'umugore wanje arenganye, bitewe n'akamoto. Kubera iki? Kuko mumarana umwanya munini, uramuzi. Niyo mpamvu Yesu yaciye avuga ngo ababaye intama zanje bazi ijwi ryanje kandi bararikurikira. Ntushobora kumenya ijwi rya Kristo utakurikira Imana. Rero abana b'Imana bazi Imana, bazi Kristo, bafise imigenderanire myiza na Kristo, abo n'abanyamugisha. Nubwo wowe umeze gute, ugomba kubavuma, ntibikunda. Umuntu Imana yahaye umugisha, ndakubwiza ukuri, ntuze wirigwe uta umwanya wiwawe ngo uriko uramuvuma, kuko ntavumika. Bikunda, uzoba uri kuritesha umwanya, yaba afise amafaranga cyangwa atayafise. Ahubwo vyoba byiza uciye bugufi ukifatanya nawe, ukihuza nabo bantu bafise umugisha, kugira ngo nawe ugire umugisha. Yesu nashimwe. Rahabu yifatanije n'Abisirayeli mu kubaha cyane mu kubanyegeza. Imana imugirira ibakwe, yari umunyabyaha ruhebwa, ariko Imana irabimuhembera, imuharura kugororoka. Ibimuharura kugororoka, aba umugorozi. Kubera iki? Kuko yihuje n'abanyamugisha. Abakubwira ngo ugomba kuba umukire, ngo ni vyiza yuko wifatanya n'abakire. Ugomba kuba umunyabwenge, ngo ni vyiza yuko wifatanya n'abanyabwenge. Yesu nashimwe. Nagira ngo ndakubwire, ugomba kuba umunyamugisha ku buryo uba widegembya, utabayeho ukangwa n'abo bantu ngo imivumo iki ibi nabiriye. Ni mpaka wikonekite n'Imana, ni mpaka wihuze n'Imana. Niwabana n'Imana ari itanga umugisha, nayo bizokubera umunyamugisha kuri wewe. Niwihuza n'Imana, kuko ariyo itanga umugisha, izokubera umugisha kuri wewe, igutungishe mbese ku buryo ata muntu n'umwe ashobora kuvuga ati yo kuvuma bikunde. Ubutunzi ndiko ndavuga, ntuce uvuga ngo none ngo kubera iki ngo hari abantu bazi Imana bakenye. Ubutunzi
iko ndavuga si izi noti uhangayikishijwe nazo, ibyo bintu byose, kuko umutunzi mu buryo bufadika sikara umutunzi mu ijuru. Rero umugisha w'abana b'Imana nta muntu n'umwe ashobora kubavuma ngo bikunde, ngo bizinesi yabo isubire hasi cyangwa ubuzima bwabo buhinduke ngo ni kubera bavumwe n'umupagani. Umwana w'Imana ntavumika, nubwo bogerageza gukoresha abahanuzi bavugishwa b'ibinyoma, Imana iraza ikabashira ku mugaragaro. Ndibuka umunsi umwe nari ahantu, Imana ibabarire abantu bitwa ngo nabavugishwa. Abavugishwa mu by'ukuri Imana ibabarire kandi babe maso gose, kuko abavugishwa ntibiyizi bamwe, kuko iyo baza kuba bigizi abo bari bo nibo kwitwara uko bitwara muri iyi minsi. Abavugishwa bamwe. Uti kubera iki? Umuvugisha n'akanwa k'Imana direct, ntavuga ibyo yigeneye, ahubwo iby'Imana igiye kuvuga imucamo, hano ikavugana n'ubwoko bw'abantu cyane ubwoko bw'Imana. Ariko mvuga uko cyane k'Imana iza kuvugana n'umuntu hari impamvu runaka. Imana igomba gukosora umuntu, Imana izanye ubutumwa bw'uwo muntu, Imana igomba guhumuriza uwo muntu, cyangwa Imana igomba kugabisha uwo muntu ndetse n'ibindi, kumumenyesha ibintu bigiye kuzoza, cyane Imana igomba kumwigishiriza mu bintu byahise bitewe na situation rimwe aka kanya. Ariko abavugishwa bamwe uyu munsi bahinduye akanwa k'Imana bakagira business, ku buryo umuntu adatinya kwakira amafaranga hamaze kuvugishwa ibinyoma mu rusengero, kubera bamuzi ngo ni umuvugishwa, amaze kubivugishwa mu rusengero. Hama abantu bavuge ngo nuko Imana ivuganye nawe ngo amen. Nimba ukora ibyo uri kurankurikirana, uragabe. Abavugishwa tuzi bashigwamo amajambo, batamika amajambo mu kanwa y'ibyo baza kuvugisha kubera amafaranga, ibintu biriya. Madini menshi biriko biraba, abantu bakaza ntatinye kukwiba ibyabo byose byo mu nzu. Imana namwe ngo babana bo mu buryo bw'impwemu batazi iby'Imana, akakubwira ati terura byose igende. Abo bantu mwe nabo baragabo. Ndibuka umunsi umwe hari umuntu yaje ngo agiye kumvugishwa ko Imana iramubwiye ko umukobwa ari aho, hari mu cyumba cy'amasengesho mu Rwanda. Avuga ngo Imana iriko iravugana nanje ngo uyu mukobwa runaka ngo ni uwanje, ngo niwe mugore w'iwanje, yari afise n'impeta, ngo nimuze muce musezerano ubu nyene mugire mariage. Ndaraba ndavuga ati ibintu nta Mana birimo, kuko nubwo wowe uri impumyi mu by'ukuri bashobora kugira iyerekwa kandi guhishurwa. Yesu nashimwe. Rero mu by'ukuri umwana w'Imana, abantu b'abanyamugisha ntibagenda uko bashaka, ahubwo bagenda nk'uko Imana ishaka. Nimba umuntu, raba wewe basi nk'akarorero, raba umubosi wawe wo bukorera arafise amategeko aba yashizeho, utayubahirije urirukanwa mu kazi. Ariko uyubahirije ugakora neza, aravuga ati uyu ni umukozi wanje nkunda cyane kandi arampimbara, kuko wubahiriza amategeko yose aba yagize gute yatanze, ugakora akazi kiwe neza. Yesu nashimwe. Kubahiriza akazi kiwe. Abana b'Imana rero nagira ngo mwimenye abo muri mwebwe murabanyamugisha,
ntihagire umuntu n'umwe azogutera ubwoba, ntihagire umuntu n'umwe azogukanga azokuvuma, yaba ari aba bantu bariko bariba abantu mu izina ry'Imana, ngubaha amavuta. Yes, amavuta yose n'amavuta, ariko amavuta aratandukanye kandi n'agaciro k'amavuta karatandukanye, kuko amavuta basuka kwibarabara atandukanye n'amavuta uzogenda kugura mu kabido. Igiciro kiratandukanye, n'ukwasa biratandukanye, kandi amavuta wakoresheje n'amavuta atarakoreshwa ntasa. Sinzi nimba uri kurumva ibi. Rero uwo muntu azokubwira ngo genda umukozi w'Imana ubaha amavuta, banza umenye amavuta afise. Niyo mpamvu Yohana yavuze ati bakundwa, mupime impwemu zose ko ziza zivuye ku Mana. Siko impwemu zose mubona ziriko zirakoremwa ziba zivuye ku Mana. Ni vyiza kandi ubifitiye uburenganzira kandi urabyemerewe kubanza kuzishyira ku munzani, ukabaza Imana ati uyu muntu umeze gute, ariko aragukorera canke yarungitswe na Satani? Kuko Satani ariko arakoresha abantu yiyoberanye n'abakozi b'Imana, ariko arasaza benshi, ariko arahangayikisha benshi, ariko arabomora ingo za benshi, ariko ariba abantu benshi, ariko arica abantu benshi. Ndiciye muri abo bantu b'abakozi b'Imana, ntibagukanje ngo barasizwe, kandi mube maso n'ayo madini ariko araza amena amavuta ku bantu ngo ariko arabasiga. Mube maso. Ubu igihe turimo dusigwa amavuta mwe nayo bagura mwe, amavuta dusigwa n'aya mpwemu yera. Yesu nashimwe. Rero abantu barongorwa na mpwemu yera, nta muntu n'umwe ashobora kubavuma, waba urinda umena amabuye n'iki, inkuba zikakumvira ibi na biriya, ushobora kuvuma umwana w'Imana. Waba ufise inguvu zimeze gute, ufise ubushobozi bungana gute, ntibishoboka. Baraki yagerageje kwingingwa, Balaki yagerageje kwinginga Balamu ngo aze kumuvumira abana b'Isirayeli. Aramwemerera ibintu byose, ko yomuha amafaranga, amafeza n'amazahabu. Kuvayo ibice 22, 23 usome ivyo bitabo biraza kukwereka ukuntu Baraki na Balamu inkuru zaho. Balamu yari umuvugishwa w'Imana, ariko Baraki aramuhamagara ati imwumvumire bano bantu. Abantu yari karavuma bwari ubwoko Imana yatoranije, abana b'Isirayeli. Baragenda ducana igicaniro, ariko bakigenda mu nzira, mu by'ukuri n'indogogo Imana iyikora ku maso, ibona umumarayika w'Imana. Kandi Balamu wewe ataragira gute, atarayibona, atarabona umumarayika w'Imana. Indogogo ibona umumarayika w'Imana, Balamu atarabona uwo mumarayika. Kubera iki? Wewe yaragiye gukura cyane gukora ibintu binyuranye n'ivy'Imana. Uyu Baraki yari yamuhamagaye kuvuma Abisirayeli. Muyandi majambo yari yemerewe kumuha ibi na biriya, ariko mu gihe umumarayika w'Imana yahuye nawe mu nzira aramwiyereka, yaratinye ku buryo n'indogogo yavuze igira ati databuja, sindi indogogo ya minsi yose, ibi bintu hari umunsi n'umwe nayo imaze kubikugirira. Avuga ati oya, arikanga, aragira ubwoba kuko wabaye umunsi wa mbere indogogo inavuga. Hama arabandanya aragenda, amaze kugerayo yasavuga ati je ndakubwiza ukuri Baraki, nubwo ampamagaye
nze gukorera unkoreshe. Yesu ni umukozi wawe, ni umukozi w'Imana. Jewe ndi umuvugishwa w'Imana, ariko wampamagaye kugira ngo nze kuvugisha ibitari byo kubera amafeza n'amazabu. Ariko ndakubwira ukuri, ivyo woma byose ntibishoboka. Jewe nza kuvuga ico Imana imbwiye, nta kindi. Sinza kuvuga ivyo nigeneye canke wambwiye canke uyundi muntu. Abavugishwa nyakuri nuko bakwiye kugira gute? Guhagarara. Yesu nashimwe. Arashika, aragenda, amubwira ati reka dutangure kubaka igicaniro, duhamagara Imana. Ngoma ndabereke ukuntu abana b'Imana batavunika. Barubaka igicaniro cya mbere, baramara bubaka ibicaniro vyinshi, ariko yatsangura kuvugishwa, agaca avugishwa ibitandukanye n'ivyo Baraki yarakeneye kugira gute? Kumva. Kuko Imana yacimushira mu kanwa yandi majambo akwiye kubwira Baraki. Yesu nashimwe. Ayo majambo yaza atandukanye n'amajambo wewe Baramu yashaka. Igicaniro cya mbere kiravaho, baravako bagenda ku kindi biranga, bava ku kindi biranga, bava ku kindi, ku buryo Baraki yashavuye, ishavu ririziriziye muri we. Ishavu riraziriringa, arashavura agati, jewe nagutumye kuvuma aba bantu, ariko ubwo umubahezagira gusa. Nimba utabishoboye bireke. Yesu nashimwe. Bireke. Wewe uri kurabaho umugisha mu gishingo cyo kubavuma, naguhamagaye ubamvumire wewe, ariko uri kurabaho umugisha. Imana idufashe cyane. Raba Bibiliya yawe ngaho. Yesu nashimwe. Raba Bibiliya yawe ngaho. Raba Bibiliya yawe ngaho, turabe uguharura izi nkuru za Baraki na Baramu. Nimba uzikeneye mu vy'ukuri, genda usome mu guharura uve ku 22, 23 na 4. Yesu nashimwe. 25 uraza kumva izi nkuru zose, uraza gutahura. Imana idufashe cyane. Guharura ibice 24, turasoma guhera ku murongo w'10. Baraki yarabwiye Baramu kuvuma buno bwoko, ariko bapi iranga, ku buryo Baraki yanashavuye, ishavu riraziriringa kugeza aho yaciye akoresha iyi mvugo. Soma ku murongo w'10, turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Guharura 24 ku murongo w'10. Maze uburaki bwa Baraki buziriringira Baramu, akubita amashi ku yandi, abarira Baramu ati, naguhamagariye kumvumira abansi, none raba urabahezagiye gusa ibihetangabo gatatu. Urumva? Urabona kwa kuntu umuntu agukoreye ikintu kigutangaza gitandukanye n'ivyo wewe wari witeze, wibaza, wiyumviye. Kwa kuntu cukubita amashi uriko uraseka ariko udasetse, ariko kubera akababaro gusa nyine, ukubera ubona ati nta kundi. Akati naguhamagaye kumvumira bano bantu, ariko ubaha umugisha incuro 3, urabahezagiye gatatu, ibiheta nkabo gatatu. Ivyo naguhamagariye sivyo uriko urakora. Wewe uriko urakora ibinyuranye n'ivyo naguhamagariye. Ibi nicyo uri kurangirira. Raba urabahezagiye gusa ibiheta ngabo gatatu kose. Byaramutangaje. Basi ntiwabahezagiye na rimwe mbone ngo wibeshe gatatu, kuko nta muntu ashobora kwibesha incuro 3. No.
aratangara. Baraki yari yahamagaye Balamu kugira ngo avume ubwoko bw'Imana, ariko byakunze kuko ubwoko bw'Imana butavunika. Umugabane w'ubwoko bw'Imana ni umugisha. Niyo mpamvu Dawidi neza yavuze ngo ibyiza n'imbabazi bizonkurikira ibihe byose. Baraki acarabandanya 11 acaramubwira ati kubera wakoze ibyo naguhamagaye kuvuma ubu bwoko wowe ukabuhesha umugisha. 11 acavuga ati none genda imbere tahi wawe. Yaciye amwirukana amubwira ati mva mu maso taha subira muhiri wawe, mva imbere sinkeneye kubona, sishaka no kubona. Aramubwira ati menya neza nari niyumviriye kuguha icubahiro, ariko none Uhoraho arakikwimishije. Namubwira ati Baraki wowe hari ijambo utarazi, Balamu wowe hari ijambo utamenye. Nari nashatse kuguha icubahiro, ariko iyo Mana irakikwimishije, kuko naguhamagaye umvumire ubu bwoko ucuranka kubuvuma ubuhesha umugisha. Acubahiro nguhaye, genda nta na kimwe nguhaye. Ariko Balamu yari yamaze gutahura ibanga, aravuga ati Imana ndiko ndakorera, Imana ndiko ndavugira ishoboye kumpa n'ico cyubahiro uri kuramwira. Kandi mu by'ukuri nta cubahiro kirenze ubufise kirenze kugenda kubona umwami cyangwa umukuru w'igihugu ariko araguhamagara. Ndakwinginze ndagukina yifashe, nta kindi cyubahiro kiba gihari wowe ukeneye kirenze. Ambwira ati genda, nta cubahiro ariko Uhoraho arakikwimishije. Balamu ntiyigeze aceceka, nawe yaciye amubwira ijambo. 12 Balamu yishura Baraki ati sinabariye intumwa zawe wantumye ko. 13 amubwira ati sinabariye intumwa zawe wantumye ko we ntavyo wibuka ibi bintu. 13 ni Baraki naho yompa ifeza n'inzahabu byuzuye inzu yiwe zishobora gukora ikinyuranye n'ijambo ry'Uhoraho ngo nkora iciza canke ikibi igereye. Ni ico Uhoraho azombarira cose nico nzovuga. Yesu nashimwe. Ndamubwira ati jewe imbere igihe wantumako nze narabwiye intumwa ziwawe, je n'ubwo uri kurampamagara nze kuvuma ubwoko bwawe. Ndazi yuko ubu bwoko bwawe, ndazi ubwoko bw'Imana ko butavunika. Ndazi yuko ubu bwoko ntibuvumika. Nubwo rero uri kurampamagara narabwiye abantu bawe uti mugire nte, genda mubwire ati nubwo yompa ifeza n'amazahabu ibintu byose byuzuye mu nzu yiwe, sishobora gukora ikintu gitandukanye n'ico Imana ishaka. Ico Imana izombwira cose nico nzokora. Ivyo urabizi. Balamu ntiyari yitaye ku cubahiro, ntiyari yitaye ku mafaranga, ntiyari yitaye kuri ibi na biriya, no, ahubwo yari yitaye gukora ico Imana igomba. Balamu wewe yari asanzwe abizi yuko by'ukuri ubwoko bw'Imana ab'Imana yatoranije nta muntu ashobora kubavuma bikuze. Ushobora kubavuma kuko nta kintu na kimwe cobatandukanya n'urukundo rwa Kristo. Kristo niwe yabapfiriye, Kristo niwe yabameneye amaraso, hamace garuka kubavuma. Kristo niwe yakubiswe ku musaraba mu gishingo cyabo, aca garuka kubavuma.
ari ubwoko bwiwe yarabatoranije. Ntibishoboka, ntibishoboka, aho buri kurihenda. Nagira ngo sabe zinamuvugishwa n'abakozi b'Imana bose muri rusange, uyu mugabo Balamu ababera akarorero. Si uyu wenyine dufise abavugishwa benshi muri Bibiliya urabirako. Ego yanyube ego na oya yiwanyube oya. Nimba uri umuvugishwa umenye yuko akanwa kawe atarako kuvuga ubusa, atarako urusaku, atarako amajambo mabi, atarako guteranya abantu, atarako kuvuga naba abantu, ukritika abantu, gukora ibi na biriya. Kuko iriba rimwe rishobora gutembamwo amazi abiri, ayasosa ayarura. Yesu nashimwe. Rero mwimenye abo muri bo. Saba avugishwa gusa buri muntu wese yamenye Imana, waba ufise ico ukora mu rusengero canke ataco ufise. Umenye ko uri umuntu udasanzwe, ukwiye kwitwara nk'umuntu adasanzwe. Ntubeho nk'abo bantu batiyizi, ubeho nk'umwana w'Imana. Nimba umwana wa perezida atitwara uko ashaka, kuki we uri umwana w'Imana witwara uko ubonye, ntaho utiyizi, utazi agaciro k'iwawe? Agaciro kawe karakomeye. Umuntu udasanzwe, tware nk'umwana w'Imana, baho nk'umwana w'Imana, vuga nk'umwana w'Imana, kora akazi kawe nk'umwana w'Imana. Niho abantu bose bazobona iyo Mana wizeye wanakurikiye, babone umuco w'Imana muri wowe, babone Kristo muri wowe. Umuntu wese azokubaza mbewe kubayeho ukora ibintu iratisi jewe, ni Kristo muri jewe. Kandi benshi bazokizwa kubwawe, bazomenya Imana kubwawe. Yesu nashimwe. Umwana w'Imana nta muntu n'umwe ashobora kumuvuma, bikunda. Nubwo wari umumarayika, uri umwana w'Imana ntashobora kumuvuma. Rero ntutinye, ntutinye kandi nturanduke umutima. Ntutinye, uranduke, ahubwo guma ku Mana, wikomereko, ukomere ku Mana yawe. Abantu ariko baturako imivumo n'imikoshi n'ibindi, wewe nta na kimwe kikuriko. Umugabane wawe ni umugisha, kandi nta muntu n'umwe ashobora kukuvuma ngo bikunde. Kubera iki? Ubwiza bw'Imana burakugose, burakuzungurutse. Ariko mu gihe uzoba utari muri assurance y'ijuru, ubwiza bw'Imana butakuriko, ata Mana ugira muri wewe, iyo mivumo n'ibindi byose bizogufata, kuko nta burinzi ufise, nta burinzi ufise. Ariko uri muri Kristo Yesu, uva mu bwiza bwa burundu, nta muntu n'umwe ashobora kukuvuma. Bibaze Baraki na Balamu, soma Bibiliya yawe. Bobo aba bantu Isirayeli baguma bari bize bisengera, bari muri gahunda zabo zo guhimbaza Imana, mu gihe uyundi we yari hariya ariko ashaka kubavuma. No baneze bazi Imana itubereye amaso. Ntibigeze bahangayika ngo ujya n'umuvugishwa n'Imana, ko barazi yuko ataco bakoze kibi tume Imana bavuma, kandi barazi yuko imigenderanire yabo n'Imana imeze neza, ngurane nimwe bafise. Agumye batuje neza mpaka Balamu ati barakubeshe, nabikubwiye hakiri kare,
icyo navutse iby'Imana yampaye. Ndizera neza yuko ikiganiro cacu cy'uyu munsi kigufashije. Imana iguhe umugisha, umenye uwo uri we, ibitandukanye n'ibibi byose bidahimbara Imana, nawe wemere ngo uhimbaze, uvyiyame, uje kure, ukorere Imana, uyihimbaze nayo izoguhimbaza. Cubahira abantu bagwanira, Imana izokiguha, ko uwishyira hejuru azoshigwa hasi, wicira hasi canke yicisha bugufi ashigwa hejuru, ariko n'Imana ibikora, si wowe uvyikorera. Imana bamugisha izo muri ka kanya keza ndawifuza kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza ubuzima bwawe. Niko kanya kawe kwizirisha umutima wawe, katuza akanwa kawe ko Kristo Yesu apfuye ku musaraba w'ibyaha byawe, hama nawe ugakizwa. Yesu nashimwe. Rero subiramo aya majambo uti mwami Yesu, menye neza ko apfuye ku musaraba uzira ibyaha byanjye. Uyu munsi ndakwizeye mu mutima wanje, natuje akanwa kanje kuri umwana w'Imana nzima. Asavye amaraso yawe yeza atunganye umutima wanje, umubiri wanje ndetse n'ubugingo bwanje bwose. Ufite mu gitabo c'urupfu, unyandike mu gitabo c'ubugingo. Kuva uyu munsi baye umwana wawe, ndakwihaye wese n'ivyanje byose. Itandukanya na Satani, imigabo migambi yiwe yose, amaraso yawe cagagura imigozi, akureko imivumo yose y'umwanzi. Urakoze mwami kumbohoye, urakoze kumbereye umwami n'umukiza, urakoze kukijije ubuzima bwanje, urakoze ku izina ryanje uyu munsi n'igitabo gushimira guhimbaje mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nimukunda wasuye umwami Jean Imana umugisha, nubwo bopfa ugenda mu ijoro, by'ukuri mu ijoro hari impundu n'umunezero ku bwawe. Uhimirize kubandanya usenga cyane, kubandanya usoma ijambo ry'Imana cyane rwose, kandi bakeneye kubatizwa mu mazi menshi na muri eglise y'impwemu, kugira ngo mwemwe yabanzanye agukorera kandi anagukoresha. Ukeneye ko tugufasha, turashobora kugufasha. Ari kubatizwa urashobora kutubwira, eglise usengiramo urashobora kwandikira kuri WhatsApp, nimero ziriho ngaho, na email iriho, Facebook page iriho, Instagram iriho, ndetse na TikTok iriho, ndetse n'ibindi. Yesu nashimwe. Rero biroroshe kuturonka ama tukabafasha. Imana ibahumugisha, kandi ishimiye mwebwe mwese mudahengeshanya kurikiranira ibiganiro byacu. Namwe mwese mubandanya gukura kandi mugaca mufasha abandi gukura. Mwebwe mwese mufashwa mugafasha abandi nabo gufashwa. Mwebwe mwese mutahura mugaca mufasha abandi mutahura, mubaha amalinki yacu. Imana ibahumugisha. Ko ndabona mu message menshi abantu banyandikira ambwira ukuntu baguma bahanahana amalinki. Imana ibahumugisha kandi kagabanije. Rero reka ikiganiro cacu dusenga ngo twagitanguye dusenga. Data mu izina rya Yesu turagushimye kandi turaguhimbaje. Mana ndasenga mu izina rya Yesu Kristo, Mana kugira ngo utahuzuye abana bawe ko hari abanyamugisha kandi ata muntu n'umwe ashobora kubavuma. Nubwo yaba ari umumarayika, nubwo yaba ari inde, ata muntu n'umwe afise uburenganzira bwo kubavuma, kuko abo bavuga ko bavumwe, abo bavuga yuko bavumika, abo bavuga mwami Imana ko bafise ibi na biriya, nabo Kristo Yesu wameneye amaraso kugira ngo babe abidegembya, kugira ngo bitwe abagororotse, kugira ngo babe ababohowe n'amaraso yawe. Mwami ndakwinjiza nk'umuhera abandanye kubaganiriza ukuntu ari abagororotse muri wewe, kandi muri Kristo Yesu atarubanza bafise nawe, kuko
Yesu yarishe byose. Ndagushimira, ndaguhimbaje Mwana. Baha ubwenge, baha mwami gutahura, ubigisha, bakore ku maso no ku matwi, babone by'ukuri aho bari. Basabiye umugisha Mwana w'uburyo bw'impwemu n'ubw'umubiri, bagure mu kazi kabo, bagure mu bikorwa byabo, Mwami Imana mu buzima bwabo. Se abo bose bariko barasengera ikintu runaka, ndasenga mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ufungure imiryango mu izina rya Yesu Kristo, baremere amashimwe mu mitima yabo. Urakoze Mwana. Senga umuntu wese yafashe ingingo yo gukizwa uyu munsi mu izina rya Yesu, ku muco wawe umurasire, ubandanye kumugirira neza no kumurongora kuri runo rugendo. Urakoze Mwana. Sabiye amata ya mpwemu yera n'ibyo kurya bya mpwemu yera ntangure kubihabwa mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami, uhaye icubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Savye Imana.